Nshuti bakunzi ba JCTV ndongeye kubaramutsa nizera ko muguwe neza aho muherereye hose ndabahaye ikaze mu kiganiro c'inkino aho tugiye kurabira hamwe bimwe mu byaranze urukino rwa nyuma rwa finale ya UEFA Champions League rwaraye rubaye ku munsi wa gatandatu umugwa wa Paris Saint-Germain unyagira bimwe bikomeye umugwa wa International de Milano hariya Munich ibitsindo bitanu byose kubusa. Turaza guca muri za transfer news ziri ko ziravugwa imigwi nka Manchester United yamaze guheza kuba isinyisha umukinyi wabo wa mbere Mateus Cunha. Turaza guca muri za Man City abakinyi ziriko ziragenda zirondera muri FC Barcelona ivugwa igenda ry'umugabo kwizina rya Ter Stegen. Turaza guca muri Liverpool igenda ry'umugabo kwizina rya Luis Diaz. Aya n'ayandi ni muri kino kiganiro ico usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ubandanye kubana natwe eka no mu kudushigikira cyo mu kudutera intege. Sindi je nyene ndi kumwe n'abagenzanje. Frank ndakuramukije. Nizere kumeze neza. Barandaho ndameze neza ndashima. Finale ya Champions League wari kurayira. Bani wana ni razika niko kazi kacu. Gwawe nubwo utageze muri finale. Na mahirwe nta ndagiriye kabisa. Kuru football ni kimeze ni fair play. Kurundi ruhande ndi kumwe n'umufana wa Manchester United aho bagiye kuba batwara igikombe cyabo ca mbere batsinda umugwa wa Hong Kong. Salom Mbemba ndakuramukije. Ndakuramukije kimeze neza. Je ndashima Imana kabisa nguwe neza. Weekend yari imeze gute? Yari burudani, yari show. Yari weekend imeze gute kumukunzi w'umupira w'amaguru? Weekend yari nziza cyane ku mukunzi w'umupira w'amaguru kuko hariko hagenda haba inkino za nyuma za Champions League kandi ari rwo rukino tuba duteye tumaze isezo yose twese turindiriye. Novuga ko weekend yari kiragenda igenda neza. Ni fresh nabana no maso biraboneka mu maso. Biraboneka ko byari ko yambariye turiko twitegurira Mondial de Club. Mondial de Club batanga no gushi nakahimbaza musi batanga gashira tutaranakina. None erega seze yabaye ane branch muga ntirahera hari cyariho izindi match. No senzo ane branch biracabisa amahirwe menshi kuko igikombe cy'amakrebe ni foroma nshasha nkuko mwatangaye muvuga ngo ino Ligue des Champions ni foroma nshasha tuzoyitwara. Yari turabizi murashaka gutahamo basi baramaze kwirema mu ikizere ko ntibariko barabona ko football ikirahinduka ishikira ayandi mayikiyo no mwaka ariko bariko birengagiza mwaka w'ibitangaza n'indi myaka iri imbere azoba ari imyaka y'ibitangaza tubirindire we gaduzize. Tudatevye rero twihuse cyane basore nkeneye ko tuganira kuri finale ya UEFA Champions League ariko igenda ihuza umugwi wa Paris Saint-Germain n'umugwi wa Inter de Milano. Ntibari bwahure na rimwe mu ma competition ari officiel bahura mu match amicale. Niyo match baye ya mbere ibyo abantu benshi bitari twiteze ibyo byagiye bibaye ku munsi wa gatandatu mu ijoro ryaho. Abantu ego bamwe twarabona ko umugwi wa Paris Saint-Germain ari uri favori mugabo ntitwari twiteze ko ibitsindo bigera kuri 5. Finale ya mbere mu mateka ya UEFA Champions League ibonetse mu bitsindo byinshi nyuma yabaye mu 1994 mu guhasemira utsinda bitsindo 4 kubusa umugwi wa FC Barcelona. Imatch mwayibonye gute abasore banje? Imatch no bugaye ko n'urucabana. Imatch uko twari twiteze siko twayibonye kuko Inter de Milano mu byo dusanzwe tuyizi ko ubugi defanda neza ikina mu transition ejo nta kintu na kimwe yakinye neza kuko na Inter de Milano ntibahora bayitsinda amagori ya counter attack muga warabonye nk'amagori nk'imikukuzo ya Dembele habitinya Inter de Milano iraba destabilize irabaye kuko Inter de Milano bishimye ikinire yayo Paris Saint-Germain no yishimira cyane kuko bari baje gukina bazi mu adversaire baje gukina. Inter de Milano yoyo yizereye mu byo isanzwe ikina iba Paris Saint-Germain uno mwaka tukiri ngaha muri weekend mu ndweze no twavuze ati Paris Saint-Germain ikinira ushije zino equipe mu guzitsinda kare. Cyo yarushije Inter de Milano yayitsinze kare ironka n'irya security kare bimaze kugira muri atito twaciye tubona match ya Titi yacita isura Inter de Milano irarusha
irarushwa Paris Saint-Germain imbere itsinda umukino uba imunici muri za statistique twamye tuvuga ati iyo finale ibereye imunici ikipe itari bwatwara igikombe iragitwara gusa Paris Saint-Germain itsinzi konvenka cyane kuko niyo finale bayemo amagoli menshi inyuma y'itsabaye itayitwa Champions League umva gutwara igikombe utsinze amagora 5 keve ntavyo kuca ku ruhande kuko Paris Saint-Germain yarushije biboneka nta gutomboza mu majambo make amagora 5 ni menshi nta gutomboza ivyananiye umugurimwo ba Messi umugurimwo ba Neymar ba Kylian Mbappe ba Ibrahimovic ba Ronaldinho n'abandi ivyananiye abamenyereza nka Carlo Ancelotti binanira Rolambra binanira Emery Unai binanira Thomas Tuchel binanira Pochettino n'abandi umugabazi kw'izina rya Luis Enrique aje kuba bikora mbere ntatwaye Champions League gusa ahubwo atwaye treble ama keve je avaye ko nja kuri ico kibazo bagigereka banze nanje mvuga ko nabonye umukino w'ejo jewe kuva nakaraba finale za Ligue des Champions iryo ryambere mbonye finale ibishe gusa of course ku ruhande rwa PSG kubafana ba rukino ruryoshe n'intsinzi barose batuje babonye ikitsinzi bayimeta ariko nasuzuguye cyane equipe ya Inter mu bisanzwe kuno twatuzi equipe ya Inter ubushobozi fise ni equipe yo offense yahuye n'izibira cyane yatsinzwe ibitsindo bike muri championnat mugabo basi twabona ivyitatsinzwe byose je kubizindwa kuri finale ni equipe twabona ifise ni equipe tovuga ngo mama PSG ije kuri finale je gutora hagari ibintu twitwe twavuga ni match izo birimo equilibre ifise ubukomezi ku mpande zose ariko sibyo twabonye je narumiwe haba kuri Kotembe je hagati mwese mwayibonye ari yakinishije abakinyi batanu iyo systeme de jeu yari yakinishije batanu ariko wamenga nta mediane yaba ivyo ndindira turaza kubitugira nivyo nkeneye ko tugerako reka ninjire muri composition y'abajwere bo batanguye urukino ku ruhande rwa Paris Saint-Germain poto hari Donnarumma kuri kabiri yari Ashraf Hakimi mu mutima wa defense yari Marquinhos na William Pacho kuri gatatu yari Nuno Mendes hagati mu kibuga hari Vitinha wa Neves na Fabian Ruiz abariko bararondera ibitsindo yari Desire Doué Ousmane Dembele na Kvaratskhelia ku ruhande rwa Inter Domira bari bakoresheje umukenyero wa 3-5-2 yari Alexandre Bastoni inyuma Acerbi na Benjamin Pavard hagati mu kibuga yari Federico Di Marco Enrique Mkhitaryan Hakan Çalhanoğlu Nicolas Barella na Denzel Dumfries abariko barondera ibitsindo yari Marcos Thuram n'umugabazi kw'izina rya Lautaro Martinez mukibona izi composition ku bwanyu ntimwavuga uti turaza kubona match nk'iyo twabonye umugwi wa Inter Domira utsinda umugwi wa FC Barcelona kibona composition mu bisanzwe ntabwo abakinyi bari basanzwe bakina match ntabwo bahindutse twabona ikari ya match nye twari twiteze ibyo nako navuga mu kanya surtout kuri PSG urukino rwabaye rwiza urukino rwaboroheye basi ni kwa kundi kuginga utarusha kuko mukeba mu bisanzwe ntarazi cyamuzanye menga ntibari batikije abajanye mu Budage jewe naratangaye kubona abakinyi b'imbere nka Durani ndamuzi nk'umukinyi ari imbere ashapuka ari umukinyi ubona anyotewe gitsindo ariko je siko bari bameze mediane yari mediane irimo abakinyi benshi umva ubona ko cyari yakenye avuga ati jewe nkeneye mediane zo imeze neza ari mediane ikirakora ariko siko twayibonye ariko genda ku ruhande rw'inyuma wa Inter uruhande rw'inyuma Di Marco ngasibye sinzi ibyo yarari mu mipira yarayitakaza na Di Marco yena naguciriyemo Frank Paris Saint-Germain cyarujije Inter Domira ku munsi w'ejo yayirushije hagati mu kibuga kuko tugiye kuraba imipira Vitinha yakoze imipira maestro yahatse gukora ku mipira yose kuko niwe ya decide niwe yafashe icyemezo cyo kuvuga ati equipe ndabakinisha gute kandi ikintu cya mbere Paris Saint-Germain ni nawe niwe nyubako y'umugabo azi kwizira rya Luis Enrique hajya kubura mediane iri kiraki idahari
bisanzwe na Dimarco ariko akina nabi kubera iki bamuhaye umupira yarabura Mediane arungikamwe umupira akaca hitamwe gupfa kubirungika Mediane ntawe inyuma bagahita bayitora abakinnyi bapeshe bagakina bo bafise organisation yo guhanana umupira ugasanga yaramerika vraiment na match gitangwa kandi eje ku minota 12 baronse ariko twako turavuga Frank equipe ifise umukinnyi afite iyo capacity yo kugumana umupira mwe muguma kuri wa mukinyi wenye ari we muri ko murataka wowe abaviza ababona bagombaho umupira kandi nka Paris Saint-Germain bisanzwe bifite abantu banyaruka bifite abantu iguma ikora nayo marotasi kuko ugiye kuraba Ousmane Dembele ego numunimero 9 mugabo usanga ari kakina hagati agumaza gufasha abakinyi bo hagati kudugana iyo mipira gukontribua muri je atanga mu mavide agacha yi plus cyangwa kaza gufasha abavitinya baga create nombre hagati kuburyo abakinyi ma adversaire bo baza bibanda kuri abo bakinyi kandi Paris Saint-Germain amagore sinde amagore yo kwihuta kuko adversaire aba yasize imyanya asiga imyanya ku bantu banyaruka bo mu kunyaruka kwabo okaziyo yose ni gore bari efficace imbere y'igore salo mujena amamvuga mu bisanzwe equipe uyiziko imikinire yo guhanahana burya equipe uyiretse igakina ugafunga ugakina vuga ndaza gutora imipira batoroka ne mu bisanzwe uretse umupira equipe igagukina mu bisanzwe uraruha urapfa kuko ni wo bataka bo nta nguvu bakoresha cyane kuko ntabwo bakwatakiye nibyo byabaye byo abakinyi ba Inter barabakinyi gumubona arabo kuguma baza kwegera gusa nta mikinire bari bafise yabo nta che collectif bigeze baki nico gituma umukinyi umuhaye umwanya gakina umwanya n'umwanya araguca mu ryaho sinzi gori ryambere kuno mwayibonye yinjiye mu buryo bwiza n'aba defenseur nibitahuye ba Inter igori ryambere buryo ntamu amediateur bose barakoza kuri rya mupira curaba collectivity ya equipe umediateur wese afitinya Fabian Ruze John Vess bose ibazo umukase haragira haza gutanga pass decisive nk'iyo muri surface de réparation ashobora yuko equipe yakurushije kanabona akimi ari wenye naranamwereka araba nkoreko kubwanje mba numva nta kintu novuga equipe bayiteye amashuti 23 iteye 8 tire kadire 8 kuri 2 equipe yararushijwe cyane mu minota niyo finale ya mbere niyo finale ya mbere ya Champions League mu minota 20 ya mbere equipe yari imaze kubitsinda ya mafinale byo ryambere ndabye finale nyinshi urwego sina yabiza Ligue des Champions aba finale zose zikomeye dushango ziba spectaculaire iyo finale ibaye tevi kintu cyambere cyatangaje abantu ni bwa buryo bwa Inter twari tuyizimo Inter ni equipe ifise capacité yo kudefenda iminota 75 yako bugije aho ukina na ya mipira y'iterekano yose twatuyizi ko kuma bloki ya mipira mu makona kuko wobo ikintu cyambere bacungira ku makona kuko ntaba Inter domina ntaba wing ifise badugana imipira imbere abayunga bawe ni Dimarco na Dumfries Salum harageze aho ko muri mita ya mbere nko mu minota 50 niba ndavuga man fasha Inter ironke igitsindo kimwe kugira basubire muri bagaruke baje muri mita ari de ariko bagaruke de mita basi ntume ndaba match basi mvuga Inter basiraza kugira iranforce ngubi none cyo gitsindo gasha Frank bari kugikura he mugenda na Desert Dumfries basanzwe bacisha kimipira no Mendes yari yamubitse nanje nicyo gituma nakubwiye ati niko ndasaba mana fasha vraiment match niko ndaba yiri ku rwego nipfuza bamfasha basi hari umutwe bahushije muri corner Durani yaragize arawushuca hanze nubwo none mani kindi cyari kwinja kugira basi mugwa international Milano ku munsi wejo nta mukinyi numwe yigeze agira ibiharuro byinshi navuze ati naribagije cyangwa usanga ari ibura rya president wabo ryabahunga oya nage nkavuga imishahara kitagiye guhagarara ni kera oya reka nivyo nariko ndipuza tukujya umuntu kuko hari umuntu abona mugabo siho vraiment mu majambo make siho bari turakwiye kurabira hamwe kubera ino Paris Saint-Germain kuva ku match yabo ya Man City
nta muwinga n'umwe yahuye na Mendes ngo amucike, nta muwinga n'umwe yahuye na Hakimi ngo arengane. Bari determine suko Nuno Mendes ari umunimero gatatu abizi, ahubwo ni equipe iriko ni equipe irikina collectivity kandi bashaka kugera ku kintu runaka. Nico kintu mbona Luis Enrique yubatse muri bano basore, nta mustar arimwo muri we. Sinzi ko wabonye hariyo action yabaye mu minota ya nyuma, umugabo Dumfries afasha baro baratigita Varatskevia aza kumubuza amahoro. Bijya bikwereka ko ari ekipe doze azi ngo baramuvugiza nayo yishapurira mwiza. Nijari kosa yaburushije ingufu. Yamatse umupira atakozamura. Ahubwo pe jene nibyo nabwiye abantu twako turabana match je ndabubwira. Buryo na Mondial do Club azoba ari turacane mu buryo. Nimizi za president zatako. Kevani Burudani je kino cyambere twavuga duheruka nga. Navuze ati ubwo nukuri kubwejo batwine finali ryoshe muga Paris Saint-Germain mu mupira ikina Keve equipe itafise ibintu byinshi bafise bobo kuko ari wese aragutsinda igori kuko nka Dembele ku musozi nagwe nta gori nari mwego Dembele yatsinze muga bejo yari wana distributeur agreye bibaza umwataka ataka do point akaba ari waza kugaburira abandi bawinga nasigaye azagatsinda igitego yente. Oya ni equipe imeze neza. Reka tubanze dukomera amashi Luis Enrique. Luis Enrique arakwiye amashi inyuma yo kuba atwaye treble yiwigira kabiri mu migwi ibiri itandukanye, iyo yatwaye muri Barcelona 2015 niyo atwaye mu mugwi w'abandi bamenyereza. Tunakeza umugwi wa Paris Saint-Germain kuri Ligue des Champions yabo ya mbere batahukanye, bari banyotewe inyuma yo tunakeze n'abafana ba Paris Saint-Germain tubabwira umwe kiretse umufana umwe nabonye Olympique Marseille yafanya adversaire wese wa Paris Saint-Germain guseje finale yari takigira ku mazi naye kaja kapito nanje nakabonye kive gusa no ja ndibuka tuko kuri hari umuntu yambwiye ati football c'est l'émotion. Football n'amarangamutima. Burya football irababa. Sinzi ko mwabonye ujya mufana wa MK. Ari kararira. Oya siwe gusa. Hari umuntu yakiyambaza. Mbere ni wewe. Wambajije ati none ngo Frank. Wowe washobora kurira. Yabibajije. Nabwiye wowe rero namubweke. Burya football ntayo. Football twese ama equipe dufana arakubitwa. N'ubugari bukana ku muntu. Burya ikintu. Je uwarubuze ngo dukomera amashi wizenire yego burya umutoza wo mugeni je misi yose n'ukuri ndemera kuko ino Paris Saint-Germain tubona uwari wese arabirabisha amaso nakazi gakomeye ka wizenire. Abage bapundete bakora kuri Sky Sports nibo Paris Saint-Germain muzana niba bati Paris Saint-Germain rero Ligue des Champions irose ni Rio Ferdinand niba bati Paris Saint-Germain kuko nejo ari mu bantu bakomanse kare naye nabivuze kuko Luis Enrique yaje kuko ni wa muntu afise caractère yiwe systeme doje yiwe mu kibugura yibona kuko abakinyi yubatse yubatse squad zimvye mugabo ubona nta muntu numwe yabashira ku gitutu nubwo no mwaka bari kubibura ntaco byari bitwaye nta muntu numwe yaravuga ati ngo Joane pesa ku miliyoni 80 kuko Vitinha yari rojete kwa Wolverhampton ni navyo byanjoye kubona Vitinha inyuma yo kuba rojete kwa Wolverhampton aza kuba twara Champions League yiwe ya mbere, byari ibintu biryoshe kabisa kwa Paris Saint-Germain. N'umukinyi vyitwa ngo yari ahari kuko umukinyi yitwaye bari kumwe n'umwe undi ni Kimpembe nta munota numwe kuko ino campaign yose ya Paris Saint-Germain Kimpembe nta travail nimwe afise mugabo awa captain bari kinyose yavuze ati Champions League ni yabo n'abahaci oya bategezwa kunezerezwa hamwe n'abakinyi n'abafana kugirirwa amahirwe yo kwitwa gukora gusa no finale bari bayiteguriye kuko iparike de presse abafana bari stand yari yuzuye kandi n'ikintu iryo jambo kurivuga je byaranezeye kuko ava yuko imache finale abakinyi babatama abari legend ba Paris Saint-Germain no bari nabo igikombe kugitwa oya bari bakorotse ari benshi n'inkuru imbe yaraye ibaye muri no joro mu
ipari abakunzi b'umugwa wa Paris Saint-Germain kubera guserebura babiri bahavuye bapfa 190 barakomereka tubihanganisha mugabo wari umunezero UEFA ihejeje gusohora gatoya keve gatoya nta gucire mu ijambo hari akantu nashaka kuvuga burya namye ndabivuga equipe burya ibi ama equipe ibintu agira ngo tugendere ngo dukorere bijya bintu biratuma abakinyi benshi batisanta aleze bakine burya imikino ya PSG turiko tubona abana bakina abana ntago bariko bakina kuri pressure oya gusa si pressure cyane shaka ugenda urabekeve Barcelona ari kinogi Barcelona ya kinogi ni Barcelona ubona yuko abapeti bose bakina abavyobi bijya bintu byo kuvuga Frank tutirengagije ko mugabo muri club nubwo bataba bavuze ngo dukorere na ibifise umustar uburongo iyo trio bigera babura umuntu ayoboye none ubu muri baba kandi ndavyemera nanka bijya bintu byo ubu muri Paris Saint-Germain none wohayira ko Ousmane Dembele ariwe mukandida ariko urabona yuko atariwe senior wa niwe urabona yuko ava mu itsinda atsinze abandi bagatsinda kandi ukabona n'ibindi ira contribuer dans le jeu niwe muntu aba yakoze ikinyuranyo erega Frank tubona ngo imipira yose Frank tuvuga umukinyi ari hejuru y'iyo project kuko tuba tubona kazakora genda urabe sinzi barikora yinjiye ko amubonye barikora rose occasion zitatu no gutanga Rwanda mbere gutsinda ariko nigeze sinzi ko oya ni kubera gusa bari batsinze kubera bankazigiye occasion iyo yimana bari nyuma kuri adversaire kuko finale ya match ya nyuma ni finale ngo equipe ibiri hamwe yamwimari ukwa kamwereka ni kubera bari batsinze Kevin nta guhamukira gutsinda kwa magora ni bari bagezemo umenye diri Ndombera yego yakiri umupira mwiza muri bisi abakinyi bose bari ku rwego rumeze neza ariko y'umukino y'umwaka ushike mu mwatsinze kandi muzi kandi encore muri no kuri pressure y'umukocha ya president mumuhe uyu muntu no dukene no tugendera tugezwa kumukorera ariko rana bari kora avuze oya bari bagerezwa Frank hano bonera yuko narose okaze nubwo bitavise umuntu ziboneka yo na Dembele neza gakina Frank uribuka match ya finale ya mondial ya 2020 bakora umuntu y'amagoro haji none Mbappe yashuranye kubera kuronka akazo n'ivyanze umusaro batsi oya Kevin gutsinda wari we wese iyo mwatsinze wari wese ahiga ivyibe kuko ntimwaba gifise numansene nabakira ku gitutu cyo kuvuga kirondera umuntu mukorera haje kuko ama equipe agira amahama agendera iyo ari yo yose baravuga ati uyika yo muntu turiko duhigiye umwana atsinze wankoro uvuga ati ndigukorera kanaka ariko bitandukanye byanyeretse ingishe ndabona PSG rero oya Dembele ntashobora kuja hajya ngo ababare canke ngo yigire umuntu ari hejuru ko Dembele banzurindire Dembele igitsinda yari karakirondera none uri umwata kuri mu kibuga uburi kurarondera igitsinda muga Dembele igituma adashobora kumera nk'abo ba Cristiano Ronaldo ndazi ko ari bushaka kugaruka ko n'abandi Dembele ubwo bustara bugize muri innocence ni innocence wibuke ko no muri innocence igitangura banzurindire wibuke ko muri innocence igitangura banamusize no Arsenal baja kwa Arsenal Salomon ndiko mvuga utaze liberté muri equipe irafasha buri wese kwigaragaza oya hariho liberté gusa si liberté totale kuko Kevin unone reka na Paris Saint-Germain muri munsi twashidikanya yuko ibyo barose Dembele atabise mu ruhara 70% none uwo mukinyi kubera ko temera yuko uwo mukinyi ari we project iyo equipe iriko Salomon mureke ico kintu reka ico gusa ndiko narishatse ndakwere muri Paris bari collective ntibari nk'aba stars bagomba kuba collective byo bari collective kandi niyo collective umenye Frank igigwa n'umukocha mugabo w'abantu twese tubona kandi nibyo niko mvuga ati ibyo bintu rero ntabwo byari ibyo rero bigigwa kubgawe uravuga ko atago biba bikwiye mugabo kumumenyereza runaka abafise umumenyereza afise uko yoroganiza vestiaire kujya batanga penalty kujya batanga kufra declaration Mbappe muri Real bijya bihe bitari bimeze neza yarananyumbije numvise umukinyi nka Mbappe ashaka kudeclara ngo uburyo ngo nari mbayemo muri Paris Saint-Germain sibwo niko ndahabwa muri Real Kevin Tando Frank Itahukanye eta mantara y'umukinyi iyo ameze neza ni gihe abameze nabi ukavuga yuko ngo muri Real Madrid ntabwo abakinyi
bamusenyera ukaca witwaza ngiyuri barakora niko yavuze oya banza urindire yavuze ko muri Real muri Paris Saint-Germain bamukorera mugabo muri Real Madrid batariko baramukorera iryo jambo niryo yavuze Kevin ubwo oya banza urindire ubwo n'umusasanguzi bw'iwawe uri kuragomba kutwereka ko Frank Kevin so usasanguzi iryo si ryo jambo si uko iryo jambo Mbappe yavuze ko muri Paris barankorera atari bwo ari karabamo muri Real bisiguri iki banza urindire muri Paris Saint-Germain Kylian Mbappe yakina nimero zinga yakina ku ruhande navyo muri Real Madrid yari kaca kuri zinga kuri nefrega none Itahukanye ati bariko bampindurira ikigira kabiri reka banza urindire ikigira kabiri Mbappe muri Paris Saint-Germain banza urindire Paris muri Mbappe muri Paris Saint-Germain kuva yinjirayo 2018 Kylian Mbappe akongereza amasezerano 2022 bamushyira kuri konti remere bakamuha ibyo asigira ati umukinyi wese wipfuje tuzomukuzanira n'umuentraîneur n'ukoropa nibyo byicumugure nibyo ndiko ndadeclara ageze muri Real Madrid ibyo rero nibyo bamuhaye shaka ugenda uraba we Frank bapagishika muri Real Madrid aho yari guca afise umukinyi hari hafiswe umukinyi agenda ari gukora none yategeza ko yadawuta ku 9 kuko ntiyari kuza kwicarika Vinicius kandi nawe ntibari kumwicarika nk'umukinyi bazanya komeye sari umureka ivyo tubive ko tunyaruke iweferije gushira hanze equipe yaranze ihiganwa uyu mwaka hariho abatakani batatu Dembele Desire Doué na Ashraf Hakimi hagati mu kibuga hariho Rafinha Declan Rice Vitinha na Yamal inyuma ni Nuno Mendes Bastoni Marquinhos Migolini Donnarumma abakinyi 11 barangiga kubwa buremeranya na UEFA izara systeme doje yarayandagaye kuno batatu bana batatu ntago ucishira urubanza oya sinjira urubanza sishaka kuvuga ubwo gusa UEFA Kevin ni ikintu mbonye bashatse kuzana bashatse guhiga umwanya na minera oya Sarum oya iyi systeme ni UEFA yayibanze mugabe iyi systeme kubganje irimo 4-3-3 4-4-D reka tugende bukebuke Bastoni sumukinya akina muri yate Marquinhos sumukinya akina muri yate Nuno Mendes sumukinya akina ku ruhande umuraterare ku ruhande rw'ibubamfu Hakimi nakina ku ruhande rw'iburyo abo si bane binyuma tuje hagati mu kibuga Declan Rice Vitinha n'umugazi ukizira cyane uhinduye systeme oya iyi ni UEFA yabipanze uko mugana urashobora gushiramo ubwenge bwawe ukavuga ati bano bakinyi bategerezwa kuri Marco kuko Hakimi ntago mwatakisha none Hakimi yokinino aha bamusize ni hakina Lamine Yamal gibuguzana ko abayemo ibintu by'amaranga mutima gushaka kwesera mwabandi hagati ni Declan Rice Vitinha na Rafinha canke Dembele canke Desire Doué kuba ariko barataka Hakimi ndwi oya gusa Keva ahubwo hari ikintu cyantangaje sinzi ukuntu bapanga kuko hayo n'ukuntu oya ivyo abonye sofa score ijya yatanze 11 bahaye sofa score ntagara ababaye UEFA kuri sofa score b'abanyafrika bakibigeza n'abaye UEFA yabatanze bamusize muri defense centrale n'ubundi gusanyangira ni mu defense centrale swati arakina zitandatu swati gusa iyi sezo yari yevuriwe muri defense centrale rero ibi kubaba kubwo gusa Kevin iyo idea yawe niyo ukubaba panze rero siko wewe refreshisa nk'umunyamupira je gituma Kevin nkoreye kuri ino ico rero sico kibazo nkeneye ko bazanye ubona umukinyi basivye yabuze cyangwa basize duhera inyuma kuruhande rw'inyuma hariho Bastoni hariho Marquinhos hariho Nuno Mendes hariho Hakimi kubwawe nabanyene bari bakwiye kuza muri 11 kubgawe nawe vraiment nairavye vraiment barabikoreye kebe jahano banyine umukinyi nari nkeneye nantu banyimye John Vase kubgawe bari gukuramo Declan Rice ari kubamwo John Vase akaza abandi bose uremeranya nawe ufatiye kukiro kugira uvuge ko igituma je kubganje igituma nzanye John Vase kuko John Vase afise hobwo asomvya kariti Declan Rice ko Declan Rice akina mu kinya box to box gusa umwanya wiwe de formation mu kasere muga
gukina gatandatu niyo kina gatandatu wenyene baca bamwarinya kuwundi kandi niyo kina vyiza gusumba John vs Innocent oya baravuga ngo niyokina ntiyavuga ati ntiyakinye vyiza ko abana bajuwere baranze ntiyakinye vyiza Innocent gusumba John vs je banyinye Pedri kabisa hagati mu kibuga kandi ati nawe Pedro amukunyanye kwa Declan Rice kabisa bananyima nagira si waje bagakura mu Desire Rice kujamwo Salum basi barabiye kuri zino nkino bana kuri Real Madrid ari mu bakinyi bafashije Arsenal kugera higeze umva yaratumye abifisemo uruhare muravye ibintu yakoreye Real Madrid aha bari kumpagira rega bakora no kubiharo byinshi bakabara ega n'ubundi rega ibikeve n'ubundi abana abanyamakuru bashira hamwe ati ducorere equipe inyuma yo kugira statistique nziza umugabo azwi kw'izina rya Ousmane Dembele niwe atowe nk'umukinyi yaranze sezo muri UEFA Champions League uri d'accord ndi d'accord 100% Ballon d'Or dutangure Ballon d'Or zya critère bongeye kampanye yatanguye gusa haro critère zibiri bongeye mu zitari zisanzwe uzaramo ikompetensi cy'ama club na arafisa amahirwe ibyo byose abirimo destination mondial de club igituma oya sinamutiri ubanza hapo gusa aracafisa abakompeta muga abarusha inguvu kuko muri Ballon d'Or zari ziheruka zari ziri inyuma utwaye Champions League wari hejuru n'ubundi buri favori cyane kinatangwa n'abafaransa kuko abafaransa bo bavuga ati n'ubundi Ballon d'Or asanzwe irimo polemique inkino 54 kuri Ousmane Dembele ibitsindo 35 toute competition confond ibi ama-assist 13 contribution byose hamwe mu ibitsindo n'ama-assist 48 mu match 54 akagira agatwara Ligue 1 Coupe de France agatwara Champions League agatwara na Super Coupe yo mu Faransa eka agatwara na Soulier d'Or yo muri Ligue 1 aciyabana meilleur wa UEFA Desire Doué meilleur jeune joueur achako Lamine Yamal urabyemeranya na UEFA kuba Desire Doué abaye meilleur jeune joueur wa UEFA agacako umusore azwi kw'izina rya Lamine Yamal abaye n'umukinyi muto yatsinze ibitsindo bibiri muri finale na assist ya Champions League ya finale nta muntu Saro mu mukinyi umwana muto y'imyaka 19 ni umwana muto rero kubigaruka ko cyane ga Frank ni umwana muto kuko ayitarantiwe basi iyi football yakino ikinyamakuru cyo AS yaruciyandikiye ati Desire Doué na Lamine Yamal ni fitire Messi na Cristiano kabisa hari akantu gusa kariyeri basi kevana football yakino gihe football ya kera twari tuzi ko ari ya football oya gusa yari abantu bakuze rega no kuvuga ngo bamaze kugira kanyarigabo ariko dusigaye tubona abana basigaye baza bavuze ngo ni fitire Messi na Ronaldo hari cyo no kwitwa nk'agahigo kavumbuwe ko umukinya baye man of the match mere man of the match wa champion w'umukino wa nyuma kuri Champions League ko umwaka ukurikira kwacagira libitire de Liga makwaye kuko amaze gukora ubushakashatsi kuva kwa Virgil van Dijk yarabaye man of the match 2019 acha kora libitire de Liga makwaze kwa Bayern niho atabaye gusa kwa Chelsea yabaye Ngolo Kante kwa Man City yabaye Rodri mu byibuke neza ibintu rero byatanguye kwandika bivuga ati karabaye no mwana ibitegerega makwaze igomba imusubize hasi umwana arakomeye papa niba ntayimwifuriza nta muntu numwe yifuriza kuko dukeneye abajene bashasha warabonye igitsindo nimba ari ibintu biryoshye na 2020 Kingsley Coman niwe yabaye man of the match mu mwaka ukurikira acagira ibitegerega makwaze warabonye ujya mwana duwe ikizere yifite akora utuntu erega abantu bapeti bubu Frank kuko na Lamine Yamal bazidani baravuga ati ego twarabonye Messi afise impano ikomeye gusa muri we kera yaratinya gusa abana bubu na stade zibazuzuye mugaga kora ibintu nkabiki tuve kuri UEFA Champions League yaraye
yatwawe ubwa mbere n'umugwi wa Paris Saint-Germain mu mateka yawo. Tuje muri transfer news duhere muri Barcelone twihuse cyane. Umugabo uzwi izina rya Ter Stegen nyuma yaho hari ibihuha bivugwa ko ashobora gusohoka yahejeje kwikorera press conference avuga uti naho ndi buje zoguma hajya ego nubwo wawo Garcia yoza kandi bigeze kure bamushaka ko miliyoni 45 kandi umugwa Barcelona wakomeje ibiganiro naho. Mbonye mu kanya Fabrizio Romano niwe atanze statement yuko avuga ati Ter Stegen aracyari umukinnyi FC Barcelona kuko aracyafise amasezerano kandi n'umukinnyi yiteguye no gusohoka. N'umukinnyi si mubi atari uko gusa yavunitse kuvunika kwi wacagira umwaka baca bazana uwundi Chezini aba mwiza nawe akabagira yongereza amasezerano. Akagoma yongera amasezerano bakagoma bazana no Joao Garcia na gusa Joao Garcia yakevana bigoreye Espanyol Barcelona nababanyi na Barcelona kandi we yaranse no kwiteranya abandi sinaje kwa Barcelona nabwo nigire kwa kuko na Newcastle ramukeneye imigwi yo mu Bwongereza yiri kiramurondera si Newcastle wenyine basi bavuga ko equipe ifise amahirwe mesha ya Barcelona kandi mu bisanzwe ni grand nawe nyene arabyemera ahubwo ahantu hariko habera ikibazo aba ama equipe ese iyi Barcelona mu mbonera izotunga bano banyegori batatu cyane amba Stegen afise n'ikibazo kuko Garcia avuga yuko jewe nkeneye kuja muri equipe nzokina kandi kuko no muri Espanyol Barcelona arakina gusa niyo Newcastle nimugarantisa wa mwanya wo gutangura kugira cyafise n'igipope agifise inguvu. Umva ko kantu rero karashobora gutuma gusa kwa Barcelona kwa Barcelona kandi hungabara ntijobura mu gusa kwa Barcelona bazokorera umwanya gusa mbe no gukorera umwanya nindi ari favori kuko Ter Stegen si wowe wenyene rega tureke kuguma duhagarara kuri Ter Stegen tuvuge Ter Stegen tuvuge Sezini tuvuge na Garcia kuko niba cyanaronka no ujana ina kipe nyo gusoma wewe yavuze kazogenda wewe usije no kugenda nubwo yo haguma nta ngira yo mwifashisha mo kuza gutegura entraînement yabi nagoye ni muri entraînement ese rero ubona abana basore batatu batagomba bavyure intambara cyangwa ingwano agomba habe polemique kuko gusa aho equipe irashobora gukuramwo gusa Chezini wewe yaremeye madamu bose kandi Barcelona iramusaba yuko yongereza amasezerano wese mbona Barcelona izoza ku isoko yo kugura Joao Garcia igibise Ter Stegen yongera amasezerano wowe ndashaka kuhava na Chezini agomba yongera amasezerano umva ni marantandi bagomba bishire yagize umwaka mwiza muri Barcelona umwaka afise bibiri naho yavuye yaramaze igihe mu mvune n'umugayidi arenda utabe agaciro n'umukinnyi twabanye neza akoze byinshi umva ntabwo ushobora kumufata oya se kuko Ter Stegen ni abari na mwiza kuko muri Mannschaft ni wazo bari mwigoye kuko Emmanuel ni bavuga ati je no mwaka niwe wanyuma ibintu byo muri gihugu kuko no muri gihugu yaranasezedeje kandi no Ter Stegen ategeza tukiri muri Barcelona nyene tuve kuri ivy'abanyegori umugabo Barcelona uri kurondera umugabo azwi izina rya Marcus Rashford nyuma yo kuba bava inyuma y'umugabo Luis Diaz kubera azimvye cyane ikaba Luis Diaz hinjemo na deal ya Al Nassr. Barcelona yifokarije kuri Rashford Rafinha yaje ko batanga message bamubaza ati ubibona gute basore mwe niyaza mu kugwanira umwanya ati nibaze dukore ntari bakore kevaga niyo reka akantu ni kaburamo kuko ntigashobora kubura ugi transfer ya dukore nyene duhiganirwa umwanya tugwani kebe nta mura kesi buye ikibazo rero ikibazo si ico ca Rafinha ikibazo ni Rashford hariho ikintu azobagiye kungura umugwa FC Barcelona Rashford Manchester United ni hari kimukeneye ku buryo yo mugarda ikazomukoresha muri seziza kubwanje Rashford novuga no bishira muri critère za equipe nka Man kuko hasi Afrique we akino muri Bayern yarabadengeneye mundanire Marcus Rashford kandi kwa Rashford naho kwa ubu warumbaje kwa Man nishaka kumugarukana kuko Ruben yamurimo bahaye project yarababwa ati harabakinyi bamwe ngakeneye Rashford ari Rashford yo niwe wa mbere kuko kuva kwa Man City giye batsinda 3-1 wibuke ko bari banamuhagaritse yagize amadega Ruben yamurimo yababwiye ati mushaka ko nubaka ibyuwanje mundeke mume opportunity yo gukorana nabo nshaka uwo Rashford ni wayoboye
Jordan Sancho nuko kuko nyene kandi naco nuko urabona niyo bose Rashford kwa mani wewe ubu ntagikenewe mugabo murabona ko ni yaja muri Barcelona Rashford rusubira kubona Rashford twabonye mu myaka 2 ya mbere yiwe muri Manchester United kuko no mukinyi Kevin no mukinyi mwiza iyo maze kugira imyaka 26 ubu uri wa muntu so guhigira umwanya uri wo kugwanira umwanya tuvuze Barcelona tuba tuvuze Real Madrid mugabo muri Real Madrid nta makuru manini novuga ariyo Rodrigo yemeye katahari karaja bariko barahiga Lewis Kelly bamurabishijishe ntibaratangura kumuronda nta bintu birenze reka twijabukire hari i Manchester United tuvuze Manchester twumva y'imigwi ibiri Manchester United official umugabo w'izina rya Mateus Cunha yamaze guheza gusinya umugabo wa Manchester United ku miliyoni 60 yari yarangiye kera na zibiri amasezerano y'imyaka 5 umusore w'imyaka 26 ndi kumwe kudashira kinyuma parade y'igikombe baraye batwara ndi kumwe n'umufana wa Mani ese urabona transfer ya Mateus Cunha ariyo igiye kubakura mu bihe bibi mu maze mwigi ko nzimufise indembe nyinshi ni nyinshi kuri mwebwe duha umuco kariyo transfer mwari mukiriye kubizango amaranga mutima y'ababaye y'abavuze ahubwo vuga ati ahubwo dusigurire Mateus iyo mujwereye kuri Mani agiye kuzana igisubizo ko tuzi ko uri umurwayi arembye cyane mu kwataka kubwa oya Mateus Cunha ni muri facteur zibiri kuko uwo ahakina kuko n'umuplaymaker kandi mwiza gusa wowe yibanda no ku ruhande rw'iburyo ku 11 ubona n'aba ya system ya batatu bane batatu umuplaymaker umwe iramushira ku ruhande gusa rero ino transfer yakomeye kubera iki Bruno Fernandes uko biri kose no Amorime yavuze uti Bruno Fernandes yifuza kugumana natwe kandi nanje ndifuza kumuguma Kevin operation ya Bruno Fernandes ati gusa nimba club uburyo buri finance ishobora kumureka nta kibazo na Bruno na Amorime ko cyawe yabyivugiye Mani tazokora ikosa cyo kujya ego naho muri financement yabo bitwa bimeze neza ntibihutira amahera kuko Bruno n'umuntu yarafatiye runini kino gihe kandi arana yuko Frank gufatira runini ni kimwe ego no musemani United itagurije umukinnyi miliyoni 100 bazitangire rimwe ntiyoja kugura abakinnyi miliyoni 300 muri ino sama yo mu 8 kandi ino sama yo mu 8 nitegura equipe mu mwaka uza Bruno Fernandes Kevin ntashatahaye Mani Anthony yagarutse Rashford none Barca ntirikira bahigarizo bagari naco rero bavuze ati ku miliyoni 100 urose nuguha 40 nta Barcelona atanga 40 kuri Rashford naco ari kwisoko nega naco ni equipe atanga miliyoni 40 Anthony erega ko ndavuga ntabo Eric Ten Hag ariko arahiga Anthony kandi twabonye ariko aramushaka kubashira tubishire muri kwa Bruno Fernandes wewe equipe ntacatahaye equipe ahubwo basimwega mubona yuko Bruno niyo mukinyi dufise ko presenta tukaronka oya nuwo bagomba bazana ro Mateus Cunha sinirengagije ubushobozi bwa Bruno Fernandes kandi nta n'umukinyi mu bakinyi manu guza kuva 2020 bayivyariye umusaruro nka Bruno Fernandes kuko niwe mukinyi abaye consistency imyaka irenga 5 ivyo turavyemeranya kandi Kevin ku myaka 30 ntobona equipe Perez niwe muntu wa mbere w'umunyabwenge maze kubona man ujuri nka manu zemewe 70 biri kuri kasemi imyaka iri hejuru ya 28 ndagutanga nidandarize uno musimani itegereza kudandaza kugira saving ubuzima bwawe bwo mu mwaka uza ina balancing ibitabo rega kivuno musimani itadandaje niyo cyakugura Casemiro ari ku isoko mani yose beri ku isoko eshanje bose fiste ubwo nidandaze yoronka nk'umuntu aza kubagura uko bose bari ku isoko uzobagurisha Ten Hag yaronse umugwi agira yigurire izobaha amahera oya Kevin Bayern Leverkusen nize kugura irikira dandaza abayikite ijyako ni pepiniere naza kugura ayo bazobaha 33 ega Leverkusen ega ni pepiniere Aronse Ten Hag yaje arafise abakinyi yemera muri Mani yu ubwo Ten Hag abahungu bi warabisubiza azobisubiza aje kugwaza ahubwo Ten Hag
ukintu Fernando Gusa- Kara yokarira musumye umukinyi mwiza Mateus Kunya Oya, ni umukinyi mu nkino mwiza. 33 inosezo muri Wolverhampton afise ibisindo 15 na assist 6. kebuvo umukinyi yoza ku kurishe yaronse teni hagerekana oya twitonde Zoba. bene verigise nifise umu sporting director w'umunyabwenge sibajya bo kwa mani yahasanze aca kintu cya administration gihari aza kwizanira ibyiwe Fernando Kara n'umuntu adandaza avati mbe uno mukinyi ko ndamuguza ya mafaranga azonyungukira arekura amahera eka zani pepiniere kepu Sporting nizotinya kudandaza kuko ijija kugurwa makika kuko bo nta bitutu bafise zijya ni pepiniere bajya nta gitu ushobora turakuze impamba tukadandaza tuve muri Manchester United mu bagabo biyunze ubumwe twigire mu muji muri Man City aya ujya wese n'umujumwe mujumwe kandi uno mwaka ikintu cya mbere hari mu muji Manchester ni yani numuji umwe ariko umuji umwe uri difero kuva 2016 maniyo Fagasoni niwe bamajije ba mbere ba Topati mbe numuji wari utagase kera hajya kandi mani cheve hari kuntu ufise umubanyi wewe nko ukunda nko murabanyembo murabizi mwe mwikondera akaboga gusa nakubwiye imboga izariza ukunda kwisumira akaboga biramenyerewe oro nanje na kwa Keve rero ko mbona kwa Keve basigaye bateka akaboga ati naye ndabigane yego no musemani sitiri ko yigana guteka akaboga kubera yatangiye kubona kwa mani bateka akaboga kandi wowe Keve ari batangiye gusuma umukeke muri karite abandi bavuga ati bajya nibageje narariye nabavuza nduru nkuko abaligend ba mani babivuga ariko mbegi kuvuga ngo nibaje ngo warariye ntukeneye kurya kino warahaze urasubira gusoza ivayo kurya n'umwa twama tubona abapapa mu mihana barafungura mugabo burya Salom mani iheruka primary geje 2013 tureke primary ibyo uvuze nimba ari ikintu inda irega mani iriho kive ahubwo oya ubwo Frank tunarabe kuko mani reka dukoresha umwanya muri Manchester City bariko bariruka ku bahungu babiri kandi bivugwa ko bashobora kuza bagakina na Mondial de Club Tijani Reyindazi wewe ego Reyindazi wewe yagiye ariko ahiga inzu ntiyagiye mu mavakanse yo bivugwa ko ariko ahiga inzu i Manchester RAYAN CHERKI muri Olympique Lyon bamushaka ko miliyoni 30 nawe nyene bivuga ko iyindwi bashobora kubatangaza official shaka tugaruke rero kuri bano bajuweri babiri Tijani Reyindazi hamwe na RAYAN CHERKI ni nyishu kuri Pepe Guardiola hari jambo Haji Mubarak yavuze ryabati ikosa twakoze ryo kutagura muri no stam mu mwaka uheze nivyo bidukwegeye kuko none umwanya wa gatatu barose bawurose kubera marimo kubera bari kukanyuma kuko ubwo ironka ijya guheza afere ku rukino rwanyu Keve umukinyi Man City gombi gure Tijani Reyindazi umukinyi mwiza mu box to box mwiza mugabo ntafise karite nkiya Kevin De Bruyne agiye kubwanje narinzi gusa n'umukinyi nawe nyene bakeneye gukorode iyo umukinyi atanguye kuvunika akagera maribite de Liga Macroise kandi ukabona nta nundi mukinyi yogera kuko Mateo Kovacic byaranse bazanye niko Gonzalez gusa bo bona bakaseti pick kuri Tijani Reyindazi wewe ni mu box to box kandi kwa Man City bakeneye umukinyi nkuwo nyene kandi kwa Mirase yarabikoze turabe kwa RAYAN CHERKI yaraguze Savinho gusa no munsi Savinho twaramwibagiye ubwo nagura umukinyi nka RAYAN CHERKI afise undi nka Marimushi yatakishe harandi Man City iragaruka kwa kuri rwego tuyizi ubwo RAYAN CHERKI n'umukinyi wo hagati mu kibuga kina nk'umu numero 10 Kevin umukinyi wo hagati mu kibuga gusa yibanda ku ruhande kuko ni wambakije afise niyo karite kugumana umupira kuko umukinyi afise karite ananyaruka agumana umupira kuko twarabonye Lyon ihura na Mani umuntu yagoye Mani ni RAYAN CHERKI Mani nta utogorana namusauza yigo kipe cyari bwatsinzwe ku mugabane w'Uburayi wovuga ko yakina na za mu bisanzwe turabe na individuality ya RAYAN CHERKI n'umukinyi akomeye agumana uwo mupira gusa turabye ku nivo abakinyi n'umwana
ibyo Gusa ndabyemera kuba akiri afise- muto abo kubaka muri ko murubaka ko afise imyaka 21 yavutse 2003 sezo zitatu nk'umuprofessionnel mu mugwa Olympique Lyon sezo yiwe ya mbere yakinye match 34 iyi sezo niyo ibaye nziza yiwe ya mbere sezo ya mbere yakinye match 34 atsinda ibitsindo 4 atanga assist 6 sezo yiwe ya kabiri gusa n'umwana wo muri academy ibitsindo inkino 33 igitsindo kimwe assistant iyi sezo ni ibaye exceptionnel kuri we ibitsindo 10 muri championnat assist 11 muri Europa League ibitsindo 8 assist 8 bako n'umukinyi umva ibiharo byo biramwereka il est performé urumva muri Man City rero tuvuga ati iyi Mondial do Club Man City imigwi turayishwanyaguze je kwandikwa oya banza wihorerere nyeneyo abanze yivugira uti turaje tubashwanyaguze jewe nimba urazi ko Pepe Guardiola umukoca yanazanye agomba azane koroture na pepere y'indani bikora byo ari na bagani n'abandi bantu bakomeye yije muri ekipe umukoca azi guforma abakinyi uko abashaka n'umukoca nayi ahindura imikino nijari abaruzenira ikenyene bikora byo bafise filozofi zabo binziza filozofi mu mukinyi kandi wewe udashoboye kuyikina gushira hanze agakorana n'uyumva bave mu makipe yabo bafatiye runini amakipe yavuyemo yaba Lyon na AC Milan bikora vyumva yego basanzwe bayifitiye barakinye statistique zabo zirekana ibiharo bimeze neza rero uvuye mu migwi nka Lyon bikora vyumva muri AC Milan ni ya migwi itaboneka cyane kandi uvuye uri umukinyi byitwa ko ari wewe tubona umugwi nka Manchester City gusa yarazanye Jeremy Doku avuye kwa Lille Frank twarabibonye ariko Jeremy Doku umukinyi twari tuzi kubera ko tutari tumuzi kandi yarameze nka Rani CHERKI nyene erega niwo mukinyi erega kutavuga yuko bwa yafashije na Baosmene muri Lille nziza umukinyi kuzana bikanje n'ibintu ni nayo mpamvu Frank hari abatoza b'abageni turanakibubahira mugana aho bariyenda bakagura amafro ni guno musi Jack Grealish ni fro kwihenda none kwihenda ibyo bintu ni Jack Grealish uzi ibintu bamuzanye ari umukinyi ati ubwo gendura ari mu bakinyi Man City yaguze amahera menshi rega kugurwa amahera menshi nibisigura ngo nuko ubishoboye kugurwa amahera menshi nakazi ko mu agent wawe umukomisiyoneri yamaze kubeya kudiringa ariko gendura Anthony nitwamuvuga ubu Man City vuga ati naho twamuronka miliyoni 40 kiriko turabona na equipe yoza kumuhiga nabonye ibinyamakuru yeza Newcastle ziramuhiga ariko urabona yuko zimuhiga ata oya Frank kubwa ntagiye kure enrésumé y'abantu bakinyi Man City gombizane kuko Man City turayizi yari sanzwe igwaye hagati cyane yihenda kabiri gwagira ngo ndamuzi iyo yihenza bibona direct yihenze arakosora ikosa izanya abakinyi bakenewe kandi Man City muri ba bakinyi batwaye ibyo byose arikaza namwe abandi basha kuko De Bruyne aragiye kunze kandi mu mwaka uzana zo muhimikino ntiyamuhaye Foden mbeko ruzavuga yuko egana Foden arige inzu muri egana Foden Kevin ntaba mu bisezo zibiri Foden mu mwaka turashaka kumura nk'igishirira mu mwaka wa he Man City reje kubwanje ega Guardiola yaranavuga ati jewe uburega ati ntana basista nk'ifisi kuko bajya bacama warabona nta vibe bamuha kuri bande touche Guardiola yavuze ati jewe sinkeneye abakinyi benshi kandi ivyo yaraguze bane mu kwambere uriko uravyumva basi yaravuze ati burya iyo ugize effectif nini muri equipe biratuma abandi bakinyi kuko birakugora amahitamo yo gukinisha kandi ejo gumukinisha aba umva hari gumuzana umuntu ukabona ntari kuri niveau bakine ntuzomukinishe abantu bangaye bakamara match imeze 3 badakina bisanzwe uri kuzana none ko abakinyi nico rero nagomba ngaruke ko nyene yarivugiye uti effectif nini gusa niwe muntu none ko mbona banzurindi yivugiye ko effectif nini iri kiramubangamira ko mbona yongeyemwe abakinyi nkaba mbona umenga hariho abo tubona yuko bosohoka mugaba bizorangira bahaguma oya gusa nawe yarasabye basi
kuko abamiriye nk'abakinyi bakina hagati mu rwa Man City umurundo kuko Igwisa niko Gonzalez arahari kuva se cyane arahari Rodri arahari Bernardo ihajyare y'indaza zoba yaje CHERKI Gundogan Foden abakinyi 8 bose bakina oya nawe Kevin yarabasabye ati ndakeneye batarosaba bagura bazobatiza kuko mu bisanzwe nawe yarabasabye ari mu bintu yavuze kuko yavuze ati mutemeye kubinkorera genda giye yarabasabye avuga ati gusa Frank Guardiola niwe muntu dusanzwe tuzi ko akora ama rotation azanamo ubwo uba ari kuri bande twisha abagoranye kuruta wari mu kibo nawe arivuga nimba ari mu bintu byamugoye umwaka kugera effective ni na effective Guardiola no mwaka na effective ni yarafise sha ntago nibyo effective yarafise yari imbi yarabura rero amahitamo akajavuga rero reka yarabura amahitamo no amahitamo nundi yayakura ino sezo rero acavuga ati aho nozangira umwuka mubi hari hajya ndaze vraiment je suis sûr yuko abagirishi batabayeho neza girishi ubona kijano kuri 18 ibyo murabizi naje kuguta dashoboye kumukinyi Frope nawe rero Pepe Guardiola avuga ibyo rero sinkene yuko hari abakinyi bazogenda nagure rero 18 inja gusa rero hari ikindi kintu natunga 18 hari ikindi kintu camvuga ejo abakinyi babura hakaza imvune hazoza kwitwaza mu mama kuko imvune muri football ziraza kandi tegerezwa nazo ntegereza ku system nanjye nibyo niko mvuga ariko yirukana abakinyi effective nicyo ni yabankeya agahura n'imvune sorisa zoyitoramo tuve kuri Manchester City tuje muri ku mugwa mukuru i Londres inyuma yo gutahukana igikombe ca Europa League umugwa Tottenham gutangaza ko utandukanye ngiye gutandukana n'umumenyereza wabo Ange Postecoglou bikavuga ko umumenyereza azwi izina rya Thomas Frank asanzwe amenyereza Brentford ari we agiye guhita asubira mu mabanga ya Ange ese ni ubona ari meilleure solution ku mugwa Tottenham kwirukana Ange nyuma yo kubaha igikombe ca Europa League nyuma atari uko gusa wewe yagumye kwibanga giwe arabwo ati je umwaka wa kabiri ntwari igikombe Kevin yagiye kuri finale abiza ati eko nkaba finale ngenda nk'umuntu mugabo warumvise na speak yavuze yuko umwaka ugira gatatu ati saison 2 ntibiryoshe cyane nka saison 3 oya yari amaze kubona ko kiwe kari mu kaga kuko oya mu bisanzwe nagize na saison 2 yagize saison mbi muri championa kandi rega Sarumu rega tuvuze kugira saison mbi buryo umumenyereza muri football muri iyi football yaho tukurabira muri champion tukurabira uyugize saison mbi muri championa ukaza itimu yose ivuga ati nje gukira Sarumu championa ni yukina ajya yandi mahiganizi za Champions League zizande izi ni turu rero twe tuvugira muri championa ya marathon muba muri iyo byakunaniye burya nta cyufise cyo kubwira abatwara umugwa aba president abanyamafaranga mu mwaka yagize imvune nyinshi Tottenham novuga kuri mu equipe ya Tottenham Real Madrid ziri mu equipe zavunikishije biboneka cyane kandi rero kwanje Postecoglou ni ya equipe nubwi kubitwa bategeza kumucira ku gitutu uko Tottenham iramaze kujya muri nayo rege iramaze kugira yinjira muri top 6 kuko Daniel Levy numuntu akugurira mu kimi 70 agura 50 80 kuko 2019 yagize finale avuga ati equipe yanje vuga ndabona yo pusa ni equipe kubaka stade nyige ivuze stade yinjiza nka kujya ubukene visibility no mu bindi bikorwa ukora mugare muri kwa kuko nta muntu nomwe yovuga ne atoshigikira Ange Postecoglou yaramaze nka match 8 atafise axe yose nimero 2-3 abagisiyari n'umukeperi Van de Ven yaravunitse bavunikira rimwe na Cristiano Romero azana na Draxler nawe nyene itaravunika yagiye kugura ba Danso muri Rennes byanse betura Vicari yaravunika azanwa kwa gatatu Gabriel Foste ivyo akoreye Tottenham twarabibonye azana Austin kuri kwa kwega oya Son wewe Kevin uyu muginya yashinye imyaka 10 myaka 10 ni myinshi muri equipe da uri wa utaruhurirwa
agira izo mvune kuko muri Premier League iyo wagize umwaka mubi baraguprofita. Ku bwawe rero ntivyari bikwiye ko oya ku bwanje ntivyari bikwiye kuko equipe yarafise yuyiha umwaka utayo kompeta. Je ko ndayibona gusa byari ngombwa kuko vraiment Tottenham umva baramuhaye amahirwe ashoboka ariko kuko basi mu bisanzwe Tottenham yari muri ama club mu Bwongereza tubona za ahangana n'izi migwi za Man City ukabona basiri imbere ariko genda uraba ikibanza champion ayirimo ikibanza gitesha ni umugwi nka Tottenham je tumavuze rereka dushanje mu entraîneur hazo ubundi turabe iko byogenda gusa ndibaza ati ifo kuko ajya gushanje mu entraîneur ifo yuko umuntu buryo kuko kuranforce abantu abasanzwe abakinyi basanzwe bahari umvuzanye mu entraîneur no hanforce abandi bakinyi nguje ku isoko nk'abandi Saturday na mutura ku isoko turayibonera bise presence iboneka nanje nivyo ndiko ndasaba ati uko bategekanije kuzana undi kocha shasha ariko bagira bamwe n'amafaranga aje ku isoko dukeneye Tottenham twumva imwe twabona 2019 basore banje kuvuga igenda giyewe ndabashimire ukuntu twabanye muri kino kiganiro tukaba tuzosubira akajambo kamwe ku bakunzi bacu ku bakunzi ba JCTV no cyo no basaba ni kudushigikira nko basanzwe babikora gukora ama partage menshi subscribe commentaire zanyu turazikeneye kugira ibyo mutubwira dukosore kuko nta muntu adakosa kandi nta n'umuntu atigira ku by'abandi nayo dusanzwe tubashimira ku ingene mudushigikira mutwira ko mudukurikirana ahubwo murushirizeho tuzobandanya tubaha ibyo mwe mushaka. Hama nanje ndashimiye Salum Keve twabanye muri kino kiganiro shimira n'abadukurikirana kuri JCTV mu kiganiro cya sport nkuko bisanzwe biri ndabashimira kuntu babandanya babana natwe yaba mu kudushigikira mu kudukurikirana kora biganiro byacu bya sport dukorera kuri JCTV ndabashishikariza kubandanya badushigikira muri byose mu bwitange bariko barakora bashishikara byose babivuze mugire aho mwubahwe turabakunda cyane.